Ndabahaye mwiriwe mwese. Kaze mwaya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kwigenekerezo rya 18 ntwarante umwaka wa 2022. Mu gatondo hitezwe imvura izogwa mu ntara ya Cankuzo, mu Rutana, Imwaro, Ibururi eka no mu ntara ya Makamba. Ikirere kirimo ibicu vyinshi naco kitezwe mu ntara ya Kirundo, Imuyinga, Ikaruzi, mu Kayanza, Ibubanza, Imuramvya eka no mu ntara ya Rumonge. Ahasigaye hakazokwa kamwe izuba rimwe n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Ngozi, mu Kayanza, Ikaruzi hamwe n'Imwaro. Ibipimo by'ubushuhe bizoba bigera kuri dogere Celsius 15. Ku muhingamo naho hitezwe imvura izogwa mu ntara ya Ngozi, Ikaruzi hamwe n'Igitega. Imvura yumvikanamwo imituragara ikaba yitezwe mu ntara ya Kirundo, mu Ruyigi, Ibujumbura hamwe no mu ntara ya Bubanza. Ikirere kirimo ibicu vyinshi naco kazoboneka mu ntara ya Cibitoke, mu Kayanza, Imuyinga, Imuramvya, Ibururi hamwe no mu ntara ya Makamba. Ahasigaye hakazokwa kayizuba ririmo n'ibicu bike bike. Azoba ashushe gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Cibitoke hamwe n'Ibubanza. Ibipimo by'ubushuhe bizoba bigera kuri dogere Celsius 29. Nuko ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.